passer en mode calme avec le décodeur HD Canal+ au prix exceptionnel de 15 000 francs. Profitez-en pour vivre toute la CAN Total Égypte 2019 en haute définition avec nos meilleurs experts. Seulement sur les chaînes Canal+ Sport. rero nimba Uburundi buri muri iryo higanwa twari imbere tuti none ni iki twafasha abarundi kugira ngo twese hamwe turyoherwe hamwe n'intamba aho tuba tugeze hose. Nicyo gituma twashyize ku giciro kidasanzwe. Nibaza yuko ntihenze ni ubwa mbere dushyize dekoderi ya Canal+ 15,000 gusa. Ntibyari bwangabeho. Nibaza yuko iyo dekoderi mbere ya HD igitangura gusohoka yari kuri 210,000. Ubunye muri CAN muri Coupe d'Afrique mu gikombe cya Afurika twashyize ku giciro cy'15,000 gusa. Murumva yuko umuntu wese azabaherereye ashobora kugura dekoderi yote kuva muri kino gihe cy'ipromotion ya CAN. Namwe nibaza yuko namwe muzasanga twebwe tukabahereza. Ngerageje kubandanya ni ukuvuga yuko niba utanga ni promotion y'abarundi bose. Uhereye aho umuntu wese aherereye hose ashobora kuronka dekoderi ya Canal+. Rero les médias, amaradiyo, amateleviziyo, amamagazine n'ibindi bitandukanye by'amamedia mudufasha gutangaza iyi promotion dufite ya CAN yuko dekoderi ya Canal+ ivuye ku giciro cy'30 igiye ku giciro cy'15,000. Muri kino gihe dekoderi ya Canal+ HD iri ku mahera amafaranga 15,000 gusa. Murabona icyifuzo nugira ngo muryoherwe n'inkino zose za CAN Total Égypte 2019 muri HD. Twifuza yuko umurundi wese ahari ari mu Kirundo, Makamba, Bujumbura, mu Cibitoke, Ngozi hose baba bafite dekoderi ya Canal+, kuko muri kino gihe Canal+ ifise nuvuga urusha rwo kwerekana CAN yose, kandi kuva ku rukino rwa mbere guca ku rukino rwa kabiri 52 manches, ni ukuvuga inkino 32 zose, kandi muri version HD, ni ukuvuga amasanamu meza cyane ya HD. Rero nicyo gituma twinjiye muri promotion yatanguye uno munsi tariki 31 z'ukwa gatanu, kuvuga 31 Mai 2019. Uyu munsi nyine vendredi umunsi wa gatanu izohera itariki 30, kuvuga 30 Juin 2019. Rero ni akaryo keza, ni opportunité nziza ku bantu bose bifuza kugura dekoderi ya HD ya Canal+, ko uno munsi itariki 31 dufise iyo promotion itanguye uyu munsi, kugira ngo izo nkino zitangure umwe wese ahari afite dekoderi ya HD. Rero ni akaryo keza twahamagaye kugira ngo